ikibazo cyashaka kubaza no kora ikimimi adashaka gutanga ibiganiro ntavyo afite avuga nta kintu afite avuga none wese uvuga uhamagaye mama wawe uramutumye arabeshi wagera ruguru umuvyeyi wabandi ati jewe bamfashe ku nguvu bantoheje ivyaha nejo twaravuga nejo nubaracavuga ati ntaragira amahoro frere abandi bakavuga ati canke nagakino muri mwe twe tutazi kugira kanyunguri none bo ngubu we kusanze nakubwiye ko ninjya na commande nyanda zire ntaziri mugambi basifise wo gusubirana umuke gusubirana ibyo bireke bibazo ntavyo ngene basizorongora ryari papa Peace kuko urabona ko abana barakeneye ubundi muntu basi kuko akayasho karatandukanye papa Peace jewe n'umugore wundi yoza jewe nabweje nta bujinga ntazinda kubesha abantu ngo ni iminyaminye ngo ngiri ntuze ngo nigwazagwaze ngo ndakubwire ngo urumva ngo jewe ngo ndumwiranda nabwiye ni musi yizuba nta ciza kindi ndindiriye gisumba abana kumbwira rero ngo ryari muze ikitabuze mu isoko ni induru rero mbira rero hari igihe ugura ikintu mu isoko barabimaze we bana ngo uramaze kuza gufata imodoka bajya bakokaye bakubwira ngo bana ngo hari imbere ngo hari yuzuye ngo iburu umwe bagukwega ngo iburu umwe bakujana hari imbere wibaza ko iburu umwe wagenda imbere yurira ugasanga harimo abo babita mbego mu mvugo yabo ngo abafata amase ugasanga abantu bicaye mugabaza arava mu mumwe ntute n'acaye iririmba yengo nakubwira akarorero ngoja ko nimba ari roza muhanda ngusikuwe kama mupiga wa madebe anayosema twende kisha nabaki nyuma leo na mupiga debe anasema twende kisha nabaki nyuma arakoka ariko imodoka imaze kuzura asigara ngo turagiye rero nawe kubaza ngo nzogurongora ryara bamwe ko atamugurugira James abana babiri no waruze nk'ubu wewe upfuye ko atajuru hojama wewe atajuru hojama kubera ikino ufite imyaka ingana nta myaka 30 ufise oya 20 na okay sawa uriga yawe narahijije okay wa kaminuza Bibiliya nimba yavuze ati n'abasore bageze kubaka babimenye bapfuye ntajuru bojamwe Bibiliya yavuze ati umugabo ibikwiye kwaba wenyene wewe rero uciugarariza ati bikwiye kwa mba jenyene urumva wewe wagararije Imana avuga ati uraze ko ari tarantu wabikije igari tarantu wabikije wana wabikije uzokubaza yagomba nuriya muntu niko ndavuga nabizi zari tarantu yabikijwe azoza kubazwa ariyo navuze nti je neza gukora inshingano zanje nk'umugabo kuko Imana izoza kuzimbaza nawe irafite izoza kumubaza ivyo yisigura ngo urumwe ngo ntari ntuze azomenyana n'Imana rero nawe urafite tarantu wabikije wategeza gushitsa urugira rero jewe naho novuga ati ngo ni ryari jewe icambere umukozi w'Imana Pastor Mutesi niwe yavuze ngo niyo je gituma jewe nta deni mfite n'Imana nta n'ijya mfite n'imbere y'abantu yavuze ngo ni wakora ibintu ngo bikanga uzosekwa n'umuswa apana umuswa yani stupid yeah someone who doesn't have mind yeah rero jewe narakoze kandi nuvuga ko bitase kuko iyo nimye umurima ukimbura niyo ntuze je byarakunze nahari sometime yuba kuko jewe musanzwe je izirajyanye n'igifuditse mu bantu badandaje inkunguka ni Claude Vraiment nigeze gusenga igihe kimwe mbabaye mbaza Imana badavuga ati Imana kumayi kuije Imana yavuganye na kubera ibintu z'ibibini Imana irambwira ati okay wo guha umugore w'umunyamahoro cyereka ndakivuge kuko Imana nta uyibona ngo ayitsinde nico gituma ukumva Claude ngo ndikumva basanze ahantu ngo ndiko ndicuza ngo ndiko ndarugreta ngo yarahanuwe ngo baranka hari ndiri mu mutipara twabanye South Africa yandungikiye nakunda ya Lucky Dube yavuga yaririmba ivuga ngo I remember this I call mama over telephone. I told her, mama, I'm getting married. But she asked me, she was smiling. She asked me a question. Did you try it to nehe? I say, mama, like dubengo chamwisura. Ngo she's best. She's best. Mama we yaratelefone mama we baramubaza ati mama ngira ngire mariage kuko bwira aramubaza ati ariko ngo acaramwenyura. Aramubaza ati uwo mugore ugiye kubana nawe. Waragerageje kumenya imico yiwe. Rakidubati ni number 1 best she's the best nuwa mbere mama wiwe aravuga ati sawa mu nyuma Rakiduba amaze kubana nawe
hamaze kubona ibiyashu nyene I remember this when the preacher was the preachers you look so beautiful when we're in church the preachers you look so beautiful and so innocent but I did not know that behind the beauty there is a true color which is going to destroy me in my future kuvuga ngo bari mwisengero cyangwa bari muri fiançailles umwigisha ariko arabaraganisha amuravye she was look so beautiful asa neza so beautiful and so innocent ari umuntu asa n'utagira icaha but I did not know that sinarinzi behind the beauty inyuma y'ubwo bwiza ko hari there is a true color which is going to destroy me in the future bivuga ariyo bavuze ati inama y'umunsi nabana Ahmed yavuze ati yagize yashusho y'umuntu ngira banavuganije yo harangwa nta birebire yakinye filme kandi filme yakinye yakinije n'uwo muntu nyene ariwe yagaragaye Imana ntacikorera ubusa nukugira Ahmed atorane na mama yake urakwita mama yake na mama yake akidishusho y'umuntu ubona umuntu kuntu there is true color musanze abantu babonye muravye amakomantere ukaraba n'abari bamuzi vy'ukuri ntubona ati there is a true color hari ibara rya nyayo rya original ya this my future rero uwo muhungu andukira nk'iyo ndirimbo yuko asa nk'uncurira ko bari bambujije muhira bantuzeye abavyeyi bari bambujije bumve ko no kwicuza yes niba okay yes sibo bonyene bogira rero namamvuga umunsi uzosanga ahantu jewe ndiko ndicuza ngo iyo menya uwo munsi ni nkuko nzoba ndi kwicuza ngo icatumye narakijijwe kuko cyangwa icatumye uvuka mbo icatumye mvuga uko nagenda kubwire uwo munsi senze nkabaza Imana mana koma we kuko iconzi neza gushika nino saha ndi kumwe n'Imana iracavugana nanje ibimvuruga vy'ukuri ugiye kubaza jewe abantu no guhamazina benshi Imana yabinyere ariko Imana yabinyeretse ko bizoba haheze edara taragenda Imana iko iranyereka plan yuko agenda kuko Imana yaranyeretse uje nkunda gushira mu indahiro kuko warayimubwiye none ko warusuzwe ubizi nawe narabizi nawe narabibwiwe rega narabitanu migane sino bigaruka ko yarabibwiwe tutarabana ko bizoba no munsi bucagenda namuhaye message jewe n'umwijima nabavuga ati ngo barabe Imana ari mu mwijima none kusanzwe ubizi papa Peace ntaguciriyemwo ati mbega hoho ubona kazoba kameze gute hagati yawe na mugenzi wawe none kazote ubona kare ukagenda gute nyene ubaze mwarimu ngo nuze igitwa nabwo nitsinzi yicuza jewe ivyo ndi koncham ivyo hari ibintu navuze ntovuga kuko mbo Imana yerekwa ryose abasenga yerekwa ryose kuvuga mwana cyo no kugarantisa je papa Peace imbere hiwanje ni heza apana by'abakizwe ngo ndacakiye nawe mu bantu bazi ko nerekwa kandi ahari ndabize ko abizi nerekwa turi kumwe n'inzozi ziwe nkazisigura wewe byabaye Yosefu kamusigurira kunda yuyu baragwanije ararota abona yuko bamfunze yari imigambi ya satani ararota ndamubwira nti wewe urarose kandi urose ibi ndayimusaba n'ivyo ndose ndamubwira nti vyo kusenge mugabo nabwiye satani nta kigongwe ndagusabye kuko ndazi ko atani icufise mubaze niba muzina yuzo mubaze nabwiye nti satani we yararose barafise plan yo kumva barandementanirije documentation bwira nuryaza gutanga mu nkuru jewe ibintu byose bimbaho ndabizi kandi nzova hageze bandemenaliza kuri documentation kandi bari bagomba kuyu atuvuka bari ko baramukwikirana mama yake ntibagomba ahangayika rero baca bandemenaliza ibintu muri documentation Imana ibinyereka mu nzu Imana bimwereka bamfunze Imana ikinyereka ivyo arose bagomba kukirementaniriza Imana impishurira inzozi arose ndamubwira nti urose bamfunga atego yavyutse arira vyavre kujya kunanda amavyuka ari ndabwe nturose bamfunga ariko humura je ntibamfunga ndabwe ntivyuka nta masengesho yandi bwa ngo chapapapapa ngo mana ngo satani ngo ndirukanye ngabazimu nibi navuze nti ko satani agira amata naravyutse imbere gitabwa ni satani ndazuranyumva nta kigongwe ndagusavye kuko ndazi ntaco ufise simfungwa kuko naco niyagiritse burya barampamagaye mu rutegama ico gihe n'ibintu barampamagara mu rutegama ico gihe mbere kandi hari no mu bihe bigoye wanagomba hari bihe byagoye ubu turi muri leta mvye vraiment n'ukuri bimeze neza uharamara n'umutekano umuntu baraguhamagara ukisigura ukitahira ufise ikesi no muhira ntangorane vraiment ariko ico gihe hari ahantu hagoye warazi yaravuze ati abasha handahejeje baranterefonye Jugira waje kuntora bambwe ati uze tugutoye canke wizana ntabwe nti jewe ndizana nshitse naramone kumena garamfere none nabwe nti umvirize
Dr Narambwira uremera ko Imana iriho ati yego ndabwiye ico mpamagariye ndamubwira inzozi ndabwiye nti wewe mama ko Imana cimpishu naciye mfata deje uri amasengero ndamagomega rije ndabwiye nti kwa gatanu sinza no kwa gatatu sinza no kwa Mungu sinza ndoza kuwa mbere ibirenze ivyo ushaka nimba uvuga ko ntore kuko jewe ikitwa no kuvuga jewe ndatswe kuvuga sindi biyaderi mugabo amatikitife yanje ndayazi nta kibini yagiriza navuga nti nimba ari kintu yobanziko agenda kivuge rero 2015 yatanguye ndi mu Burundi ndi bene mu byo masengesho Imana byabaye mbizi ico nahamagarirwa naga gusengera igihugu kuko ijambo ry'Imana ryaratubwira nk'abasenza ati igihugu nicaba amahoro uzoba amahoro jewe nimba nabamwe kanyosha navyuka muri burakeye bandi baje no mwibarabara nkababwira nti ngiye kubasengera Imana ikamubwenge jewe nta rondo na Jack ngo je guterana ivyo ntavyo na Jack no kuvuga je wari kundonera wese navuga nti bazanaka hari abategetsi na deplacer muri ico gihe nari mfite imodoka banyikorako bazwi abatabamanyanga bari imwe oya ngomba kwereka bo baza rero navuga nti jewe yaba ndumugambanya nakababizi yaba ndumugambanya nakarabizi rero ko ico ciyerekwa ico gihe ndamubwira nti wewe ababigutumye ni naka rero uwo mugabo nukuri ko Imana mu rutegama aravuga ati vraiment je naho nasenga nubwo ntakibikora ufise Imana abantu grave twajanye yarajugumiye mpaka na peta siraduka cyo garansambi ndamubwira nti ko nuko gutumye n'uyu aravuga ati nama atigire candagenda uwo muzi nyene ndataha abari batanze ibintu ndabwa nahubwo abo bantu bakwiye gukorerwako abantu uyu mwanya unyakiriye n'ibitono nturiye wari ukwiye kwakira abandi bantu bivuga iki rero nkubwira ni jewe ngimasi nicuza ikintu cyose kimbaho mbona ndakizi rero mba ndakizi vile sinicu Imana ko nkunda kumwe none gacha James abavyeyi ntamuvuma abavyeyi mfise je mama arahezagira apana byo bajya babateramwo baduga ruguru bagahindura nana mu telefone papa ndacafise abavyeyi bose barampeze mfise umuhenzagiro w'abavyeyi je ndibaza n'ishengero nta kibazo mfitaniye nacyo Yes, ni kibazo nshya nifuza kubaza rero cyanyuma kira peti yangu urumva. Niko nshya nifuza kubaza cyanyuma cyo dusozera ikiganiro cyo kirekire. Abakoze step ya 2 munyihanganire ati mbega ko tuzi ko mwatandukanye mbega mu mategeko basi divorce izoba nyayo ryari. Canke nimba tayo niwe yitebeje je naravuze kuva kenshi nawe nubasubira vyumve. Mu bisanzwe iyo umuntu yiyemera nabo ubwiwe nje nibaza ko atiyemera. Ituma nibiyemera cyagukunda ivyo nayo nkura cyata no wewe usaba imbabazi no mubabarira imbabazi ibiziki zo kumubabarira namubabarira none yo saba imbabazi Imana habibo bikagenda neza irega imbabazi nese nazimuhaye imbabazi ushaka imbabazi zivuga ziki cyane mukristo ndiko ja mwijuru nta ngorane umuntu ahubwiye umviriza neje ukarongora nanda namwe yatunari kumwe umugore akubwiye ati guhera no munsi nayo genda ntatahe ntumucura ku nguvu ni uko neje ukanungwa bati guhera no munsi sindagushaka divorce bayabaye abakene kuja mu mpapuro rero kuvuga ngo je umvuze ngo uranyaze nabwo umvuze ngo uranyase haraba ngo yarakwanze uri amafaranga nshuti yawe je bakakanya munsi nzokarya ntikamanuka uwo munsi nzobabara nayo uri umuntu uza bakobwa je barira no kwereka bazimberanje bakarira amoso apana vya brag bifuza urugo rwawe nabo ndikora bivugira kuri kamera naho nababwire ntuze ibyo sivyo ndimwo kuko ijambo navuze je narahiye kubwira umuntu ngo ndagukunda uru rukundo wari kuravuga je ngo ndakubabariye bimwe byo kubabarira ngo dusubize hamwe atari ivyo by'uburyajya ngo ndakubabariye basi je ko saryo nokora ariko ararira ambwa ati je vraiment arano wambwiye ati mbesha bazi tumumbesha bazi ko ndavuga nti iryo kose nukuri iryo kose nanjye nokora kubwira umuntu ndakubesha cyo gituma rero umbwiye nko mu mamiliyoni y'abantu je barige ndicuza ngiye nababaye reka arige nababaye ugashubwe arige nabaye muco kubabara mu minsi ya mbere urumva utaritahura yego je murandaba basi nawe uravye nkuno no twova gushika mu kanyosha uravye abakobwa uhura nabo muri iki gihugu bahura nabo turetse no mu gihugu kwisi yose oya natete kwisi uravye abakobwa bari mu gihugu uhura nabo ukacumva umuntu umwe akubwiye ngo sindagukunda hava ati hobwo wewe hari givuga ati wari uteze yambuti yaje uteje ambuti yawe kugira unoze bagukubwira ntibagukunda hagiye ati uteje yambuti none nko mukena gibitoro ugiye nko bahubwa ati cara hamwe ibimodoka zabutse ati ngo wicare ngaha ukaza ntihabahisha yundi undi acayicara uwatibeje abandi rero niwe numbwire ngo je ngo ntukinkunda ngo ndashaje iciza kugira ngo iyo wiyemera bien
tuja muri sentare ati uyu muntu sindamukunda jewe nje shaka tugira divorce oya bakuyambute yaje acareka abahojeje amarira y'abandi abahojeje amarira y'abandi muga kuvugira aho yicaye rero aho udukecuru twaruguru kenshi no wasanga twitoga umutama ari nkari yaye kozomba bavuga ngo kadajeje mukajeje bakavugiraho kicaye no nawe ni nahanyumva nari kuvugira aho yicaye kugira zemereze ko abantu avuga ati jewe byaraheze nurya ejo umunsi ni kuwa Mungu ejo kuwambere nambwiye umunsi wose aziyumbire ejo kuwambere ntazosabe convocation isabe imisi 3 yo kwite apana uzosaba convocation isaba kwitegura imisi 3 kiretse nzoba ndi mu bitaro nshima Imana nta bitaro ndajemo ko bamvuga akazoyitabuza ejo kwa mbere niba byoshobora kwa premidi nitaba noca nitaba canke nimba ari kwa kabiri nzoba nitabye avuga ati we nyene bimupfeka avuga ati jewe uyu mugabo vrema ndavye ubusitani ngezeho jewe n'ubwiza mfise uyu mutipe ndabona jewe ko atari kwa narihenze vrema kuko ivyo bimaze ko by'abantu wese ngo abana babiri vrema nawe nyene azuba yihenze gose akaca gara kuvuga ko we bayihenze mugeze ku bana babiri ngo gafise batatu afise navyo warabiravye gane tubikenako jewe mvuga ivyo nifitiye nico gituma mbwira jewe nimba by'ukuri kw'Imana ndabasubiremo yemwe niyaronka umusore imyaka 20 n'itanu ngira ngo ngene waragemeye kurongoka tugiye nigomba kuva ngo twemezanye nzozana umukobwa wa 20 je niyaronka umusore w'imyaka 20 nzozana umukobwa w'imyaka 20 kandi ikintu n'abakobwa ndiko nababwira bumve abo babiko bariteza utunyoni reka ntange n'umuco je nkarongora je nta mukobwa yavyaye niwo bankunda vraiment I'm sorry ndakivugire ngaha kugira ngo ntagire intuze umukobwa yavyaye je nzorondera siruvuye ngo nzozana ngo isugi ukiyira gwe gupima mugabo nta mukobwa yavyaye jewe nzozana urumva baramaze kukubabaza kabisa kuko wirumva yuko watwaranye na Mimi asanzwe afise umwana ntiyabishima reka ne namutabaye namufashije sije yafashije ije namufashije gese wo kwageze kuri batatu urumva bizogora oya mpo arashobora jewe navuze icambere je namubwiye niyaronka umusore kandi abwiye abasore be free ejo mu gatondo kabisa fyonda kuri subscribe divorce bien mugato asubuhi ndera ko iki divorce itahaba no yega ni wenye na bo je kintu nase wagomba je nababariye hari impamvu ariko hari impamvu je cambere gituma inuze hari je ndi umukristo nabwiye je ndi umukristo nase gutera intambwe kuko bivanye n'indahiro narahiye nase gutera intambwe so ko ibintu zena bifise kandi kindi ndakubwira none je urabona je ndi umugabo iga je ndi kwa Claude je mfise urugo ndi kumwe n'abana ariko ngo nabwiye ntuza bagwa je ndi wanje kandi cubahiro c'ubupapa ndagifise siriko ndasaza ngo jewe je ngo bizokwanka yuko ngo hari muko bazonyanga ariko urumva ndiko ndakora ndiko ndatera imbere none mfise ubwo babwiki je kwirirwa ejo nimba nziko ndo nka 5 uwo mwanya nza gutanubiki canda mureka kamangamanga wewe jewe nkabandanya ngira mu gicunzi atanitafuta yatanitafuta mitamutafuta yatanitafuta wazondonde kuko ivyati bizuma ndondera birahari hama ikindi mvuga ati ndanavuga hari abantu abana ngo bazomenya ukuri ngo abantu bazomenya ukuri nayo babareje ikira papa yanguriye niga primaire ndacibuka uyu mwana aba ivyo ibi biriko biba ntibasha kuvyibagira nta kindi kintu azomuzana yozana ikindi akigezeho kitibagira uko kuri avuga ngo abana bazomenya ukuri canke hari ukundi kuri wewe yiteze ko azovuga ibijyanye n'ijya no guhama hari ikintu nuko ngomba kujamo nta koma no kubicamo ibibazo byose bamubaza ngo baramubaza ngo avuga ngo zibi yandika ngo nimunyanke kuri Facebook akana nabonye ngo nimunyanke ngo nta mwana nataye barararara jewe mw'abantu mugame abanyu muranyanka mbega kunyanga baje murabwiye ngo tugire nivyo gufite atari ibintu bya mwandika ku mwana murabwiye ngo gukunda jewe nebwo tutaganiye sha muri baje bamukunda bavugira aho bicaye niyo bari muri Marawi nimba ari nahe buryo murabwiye ngo gukunda basweri bavuze ngo mapenzi siyo maneno matendo ni vitendo rero mbwiye ngo uranyanka je Claude mvyuka mu gatondo sanze imodoka yuzuye igitoro mbanza nimba ari senkani ndabuze ndayazana ukambwira ngo uranyanka je birantwariki muga wewe kubwira abantu ngo muzonkunda je no bwira ngo numuntu kandi umuntu ntasaba ko abantu bamukunda ni ihengo ntimuzonkunda bamaze ngo ukuri kuzomenyekana ukuri bazomenya kundi gusumba kujya mwabo je umuntu wese ndanagira ndanabasaba
ivy'abana nimba ivyo mwazaye nabibabwiye atabiri ibiganiro nkeneye nibi byavuye kugira intuzeye umva n'ikiganiro ca nyuma Claude ikimunzanye ko mufashe ku ngufu ibiganiro byose nakoze nukuri narabikoze twabivuganye nta muntu yansiripirenye atari ntuze mwebwe narabitanze ibi by'abana ko tubayeho urabona yuko abana nta ribi tumeze neza rero ivyo kuvuga ngo afise ukundi kuri azokwerekana ukuri yari abaravye ikiganiro cya Type Boy ca nyuma tuvugana ku telefone na mama wiwe hajya harimo kwari ukuyemwo ukuri kose kandi ibindi navyo abagende barabe none filime ntizihari ntizirasohoka n'izindi abafise amaso bazobona Yes, urumva ko adusigiye akantu adusigiye ka question mark bakubwira ati karyoshe niga waramwitama ikiganiro kimaze isangira n'iminota 30 ariko ni vyiza twari dukeneye kumenya ukuri kose Papa Peace yagerageje kutubwira vyinshi tutari tutuzi ko hagati yawe n'uwahuza ari numvuga umufasoni wiwe ariko kubera ku bugome bw'Imana atazi plan y'Imana bikobwira byose uko biba uko yabitubwiye agwa ati nimba byarashitse byari byarateguwe Imana nibizi kandi je ngo manca mu nzira Imana igumicishamwe niyo riko biraja ndizira ko bizogenda nisubye none Papa Peace yes ndagushimire cyane mutaha asha mugeze ntuze murazigura numvise ngo muronka amahera menshi gerageza guhanura abantu benshi kugira bigikuri asha ibi bintu murabiriha ngo ndabona ndabiriye abariko barabiranga ibi niba bisiceraboye cyo murakunda abana bawe ije sinakiboneye nagerageje kwerekana abantu uvuga hari ikintu nababwiye hari ikintu ntazopfa Claude rabwiye ati ikintu nzopfa nkunda ishengero oya mbo nkunda ishengero nkunda abana nkunda Imana nkunda n'amafaranga yo nta utayakunda n'amafaranga nakazi ivyo rero abana banje ndabakunda cyo gupfa nabwiye abana ndabarabagutsa mu gatondo ngiye ku kazi nirikwa nduga nguma ndabona twatuyimaje tungarukana umwana nkuyu nta telefone yo gutuka mutinya ko bazova bakwibaga Papa Peace inde mwibo ntagenda kubwira reka birashika ko sanga umuvye ko ukumbura abana biwe cyane nkujya ari umugore cyangwa ari umumama gusanga agize ibigumba byinshi akacifuza no kuba bagutwara abatwara wenye n'ubwiwe ntaviza haba abajane hama ikindi cy'abana bibanye noneho nibona nibone ngo nabaza ngo ngenda bagendana ngango ntabakoze mfise oya cy'abana mba ngomba kugendana nabo cyevisa iwanje hari nk'aba hari umuhungu wowe bakobwa je sinkundi ibintu by'abakobwa kubana n'abahungu mfise umuhungu abatekera ibyo kurya ajejwe ufungura kwabo mfise ubakinisha kuko bwamena bawukazi nkasanga umwanya umbanye muto wivyo gukina barabimenyereye ndabagura umupira mfise umuhungu nyine atakuze cyane nimba bagiye kwibarabara abakurikirana bagakina nimba ari winaze akabaswiva abarafise batwara ku ishuri barabazana rero kuvuga ngo bubiga makanga ideze maternelle naka première maternelle urumva rero banga urabiba mbe hari kintu kitibwa ukuri ni kwibwa ukuri ni kwibwa ari ivyo nabwiye ntuze Norasi nimba ari ntare wa gatandatu tuzoka manakivuga nta ntare arimo kuko kandi namwe bwenda nababwira jewe mu bintu musanzwe aragena navyumva nimba je simba naje ngo kwinjira mu buzima bw'umuntu sinaje kuvuga umuntu ingenda zanda kwambura sinaje kuvuga umuntu mugabo ibintu iyo bitameze neza ni nk'amafoto bamufotora ngonda guhanagura Peace wihanaguye sawa yanamukenere nimba yanamukene nimba narivuze gute wari kuvuga ku byerekeye twebwe abamenyesha makuru byantare ntarebe vuga ngo imiyonvu z'ibintu muri ibi icambere nk'ibiganagiye nkona nagiye nk'icambere niko zena nishavuye kuko maze kubona Norasi twavuganye ibintu twumvikanye akuye umuvyeyi kujya mwayibonye acagenda bahabyita kumena ibanga kuko nimbi ni nkuko tukoze nk'iganira ucugenda didididi ukimushiriye hari yango ngo tuvuye muri ibi we nivyo byabaye ivyo rero burya navuze nta bugabo burimo ubwo nta bugabo burimo ubu butaye rero nivyo yakoze bisaba yuko muri kiganiro nari mbabaye bisaba rero burya iyo ubonye uri kiganiro nk'iko bamusirangura batuye umuntu ahantu yavuze ikintu yarayifuza gushikara ntuzeye mugabo yakivuze mu bintu mu bintu yego sawa nibiri mu mico y'ikirundi iyo umuntu ashavuye canke uraza nabamenyesha makuru nubwo ntavyize nibaza yuko iyo bagiye gutoza amakuru kuri terre imbere ko bayashira kuri televiziyo baranza kwaza bakatosora rero namwebwe bamubanza mutosore uhovuze nabi ni ibintu muzimya bavuga mukakora ncende ndi muri ko navuga ati ahantu wavuze nabi n'ibintu rero haryaye naravuze nti vraiment mugabo si byose wavuze nabi ntaco navuze nabi none ko nakoze ibiganiro bibiri reka ndagitwa namubwiye azobihebe so umugabo wiwe cico gihe
abakwiye ikiganiro nakwe na Cyber nabisiguye neza je twakoranye ikiganiro n'abana aca korana ikiganiro n'umuryango wiwe wabo na mama wiwe rero yavuga ati wowe ivyo wavuze winjiye none na mama we yari yamwinjiriye n'abavukana urumva rero yari yambwiye ati twebwe burya yaranabimbwiye wanagomba ati samahera menshi mugabo hari gihe aronka nyene nk'umuntu nyene agurukuri niko kwabaye ico nta kinyuma kirimo vraiment niko kwabaye warumvise ko avuga gize rero kuri uvara kugize kuri turikiri ngahe nimba ivyo byarabaye ubusumenyesha makuru ni zina ry'Imana gitwa byarabaye none audio ni hari yarambwiye ati cyamena mu telefone turi kumwe n'abantu arambwira ati ivyo twavuze byose ntabivuga Imana nimba ndiko ndamwararaza ndakivuze ndi kuri imbere ya kamera akaba tabivuze nkaba ndiko ndamwarara Imana ibimpore kandi ibimpore vyikurikirana bibirushirije yambwiye ati kujya babivuze nukuri kose kwari ukuri kose inyuma ya kamera yavyemeye mugabo imbere kuri kamera nshaka kuvyemera acara nandukira audio ariyo yenavuye yerekanye ukuri atoharira atandukira audio niho yihendeye je nshaka kuruka audio nashaka kwidefana kwisigura ati papa peace atumiza Claude ati ndumva ko washavuye ati kwakoresha amadepense menshi ati ajya ama image turayafise ati riko mwatwingiye mu buzima bwe cyane ati twobiguha uvyipostinge cyangwa ushire kwindi television umva ati twobiguha birahari ariko ati twobiguha birahari rero ndamubwira nti nta muntu anyegeza ukuntu wigura bimpa jewe maze guca dukora ikindi ngo turabine reka jewe mu gihe noza nsemvuga ukuri ivyiza nohora rero yarabishaka guhanura abantu kandi uhanura ubushije mu kuri rero yarabikoze ubundi mvuze ngo ububwa sivuga ngo ndatukanye nibwo bintu none nk'ubu ndaguha karorero wewe waje urabona abana wababonye yego ushuja kwa mimi kwacu mubwira ngo none ngo ibintu bya umva yaraje dukora ikiganiro muhira yahageze ukuri yakubonye ariko aramubaza yuko akasaba kwimubaza nk'umuntu ntigaza agera muhira yitwa bene tumenyesha makuru nawe naravuze nimba namukunda bafitanye ubundi bushuti yari kuraba ukuntu babivuga apane kuri kamera akagenda ariko kimujanye mugani yakoze ibiganiro inshuro 3 mama wiwe twakoranye ibiganiro ari wari kuri ntuzega mama yari kwiganira yabivuze ngo reka bamwe bazo bwa mbere ngo niho bagarutse akaza yigira sambra kuko atakintu nakimwaze jewe sinoza kuguhenda je naho twoja no mukabara ugashwana ukagwana sinoko je nakura kagukubita nkagutera kuja kwa muganga canke yukurira sinoza kwigira nkuko matacho narinze kabisa rero yari yo ntuze navuze ntahari nyene ngira ngo yari ikoso azorabe ntazo bisubire ariyo message no mushikiriza kuko nta ntuzeye mugira azobona kozi ikiganiro kitari kirimo tunenge nagitosora hama ikindi ni yagenda kurabu ntazazo kuri nk'ubuje kwacu kumuza ari gikora ibiganiro rero nuko gende kwavuze ko by'abana byamaze guhera ubundi yari kugenda kwa mimi akakora nkaye kwa stable yakoranye ikiganiro na mama yake akagaruka akakoresha akaza ku mpande zose none mfise ikibazo nabwo ni ikibazo nshaka kubaza no kora ikimimi adashaka gutanga ibiganiro ntavyo afite avuga nta kintu afite avuga none wese uvuga uhamagaye mama wawe uramutumye arabeshi wagera ruguru umuvyeyi wabandi ati jewe bafashe ku nguvu bantoheje ivyaha nejo twaravuga nejo nubaracavuga ati ntaragira amahoro pre abandi bakavuga ati canke nagakino muri mwe twe tutazi kugira kanyunguri none bo ngubu we kusanze nakubwiye ko ninjya na commande nyanda zire ntaziri abakino ariko abakino tara kubimenya ko je nagukurikiranye utarabitse nane nakubwiye nti imbya ziri zahoze ziraziriye kwera we kubera nyene mwagumye nabuze ko ngira none se nagirana ya nivyo rero nibaza yuko ego Jace tweze byinshi cyane nuvugana papa peace yatubwiye byinshi cyane Claude yatubwiye byinshi cyane kumburereka tugeze ngaha ndagushimire cyane kandi tubabare kandi twigore twakugoye cyane turabitse kandi wihangane no basi ntavyemeye nyene nese nagira navyemeye na mahoro ego gusa ntagira ibindi bintu ngenda gusabira sha ngira ndaba umwana haye nozeye urakoze abo noba natsitaje nko navuga jewe bashize mu bintu nagize niteguye benshi baranabisabye ndanasaba n'imbabazi nukuri mwangweje amakosa kuko benshi bambwe ati ndavuga nabivuze rero mugabo w'ivy'abana bigari ngomba gushaka gukora namwe mufise ukuntu mugire ntuzeye abo baba bitaza kugwa neza barabazi kuntu mwebwe mumeze ko muri bibazo ya Jace koza sepeja kamera 5 zosubira no gutaha warikwira mbere kuri micro biyande kamera nyuma ya kamera ni CK professional batubwiye byinshi tari tuzi wamenye byinshi wamenye kuri kose kumbure geragerageje gufata umwanya wose ukwiye ntiwagire kugira subscribe bye bye